Haleluya. Numva nubashe cyane uburongozi abavyeyi bacu bama batwiyumvira ko kugira ngo dushobore guhagarara imbere y'ishengero. Vy'ukuri turi abana tuba dukeneye guhabwa indero mu buryo bwagutse gose, ariko baratwizigira kugira ngo dushobore gukora. Ni ikintu cama kintangaza cyane kubona umuvyeyi, abavyeyi, abapastori bicaye kugira ngo baraba abana bareze. Imana ihabwe icubahiro. Numva twokomera amashi menshi Imana kubwabo. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Nama niyumvira ingene batwizera, nama niyumvira umutima wabo. Nukuri Imana dukorera se umwami wacu Yesu Kristo ibagwize ku buntu bwinshi. Turabakunda, ntitugira uko twobisigura, ariko turazi yuko Imana yama yakira amasengesho yacu ku bwanyu, kandi Imana irumva ivyo tuvuga. Amen, amen. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana Imana yasize ku mutima. Uyu munsi nza kuvuga ijambo rivuga ngo ibikogwa vyo ku musaraba wa Yesu. Bwira mugenza wati ibikogwa vyo ku musaraba wa Yesu. Subira kandi umubwira uryohewe cyane, umubwira ati ibikogwa vyo ku musaraba wa Yesu. Haleluya. Subira kandi ubwira uri nyuma yawe unezerewe cyane gose ati tugira twumve ibikogwa vyo ku musaraba wa Yesu. Subire kandi ubivuge umunezerewe gose, umubwira ati tugira twumve ibikogwa vyo ku musaraba wa Yesu. Abakunda ijambo ry'Imana dukoma amashi menshi ku bwa Yesu. Haleluya. 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 Soma ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abikorosayi igice ca kabiri. Gitabo c'Abikorosayi igice ca kabiri. Ndaza gusoma mpereye ku murongo w'icumi, ndaza gushikana ku murongo w'icumi na gatanu. Gitabo c'Abikorosayi igice ca kabiri, ndasoma mpereye ku murongo w'icumi ndashikana ku murongo wa cumi na gatanu. Hatubwira ngo kandi munengeserezwa no kumubamwo, niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Praise God. Praise God. Praise God. Ndashaka uno murongo tuwusubiremo. Utubwira ngo kandi munengeserezwa no kumubamwo, niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Haleluya. Uyu murongo ndaza kugaruka ko ngo kandi muri we mwakebwe ugukebwa kutari ukw'intoke, hamwe mwiyambura kameremere k'umubiri, niko gukebwa ko muri Kristo, kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro vyacu vyose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Amashimeshi ku Mana. Praise God. Haleluya. Ndashobora kuza kumva amen yawe. Subira kandi wibutse mugenzi wawe ati tugira tuvuge ibikogwa vyo ku musaraba wa Yesu. Subira kandi umubwira ati ibikogwa vyo ku musaraba wa Yesu. Subire kandi umubwira ati ibikogwa vyo ku musaraba wa Yesu. Murongo w'icumi tubwira ngo kandi munengeserezwa no kumubamwo, niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Aha ngomba kuvuga ikintu kimwe, ngomba gufasha ishengero gutandukanya ikintu cyitwa ububasha n'ubushobozi. Amen, amen. Haleluya.
bwira mugenza bati itandukaniro riri hagati y'ububasha n'ubushobozi. Hari itandukaniro ridasanzwe iyo dusomye muri Bibiliya kenshi hari igihe tubonamo amajambo abiri umenga aregeranye ariko adafise inguvu zimwe. Rimwe rivuga ngo ububasha, irindi rivuga ngo ubushobozi. Abantu benshi muri ino si barafise ubushobozi. Amen, amen. Abantu benshi badasenga barafise ubushobozi. Abantu benshi bizera ibintazi bigirwamana, abakoreshwa na Satani barafise ubushobozi. Haleluya. Ubushobozi ni inguvu zigushoboza gukora ibintu birengeye abantu basanzwe. Praise God. Praise God. Haleluya. Subira kandi ubwire mugenza ati ubushobozi ni inguvu zigushoboza gukora ibintu birengeye abantu basanzwe. Haleluya. Umuntu asanzwe hari ibintu adashobora gukora. Umuntu asanzwe hariho ibintu adashobora kubamwo, ariko abibamwo abikora kuko ashigikiwe n'ikintu citwa ubushobozi. Haleluya. Twebwe abana b'Imana dushigikiwe n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Amen, amen. Praise God. Ariko muri ino si y'ababanyi bacu, isi y'umwijima, barafise ubushobozi nabo nyene bubashigikiye igihe baba bariko barakora ibindi bikorwa kanaka. Amen, amen. Haleluya. Ubushobozi ni ikintu umuntu wese arengeye kuba umuntu asanzwe agira, aronka. Ntibisigura yuko ubushobozi buva mu kiganza c'Imana gusa. N'abakozi ba Satani barafise ubushobozi, haleluya, bahawe na Satani. Ariko hari ikindi kintu gihambaye cyane kiri hejuru y'ubushobozi Bibiliya itwigisha kandi twereka citwa ububasha. Bwira mugenza wawe ati ububasha. Haleluya. Bibiliya itubwiye ngo uyo Kristo niwe mutwe. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Ngo niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Ngomba gutanga igicapo gitoyi kugira ngo umuntu ari ngahaze kubitahura. Niwiyumvire umupolisi yo bari mwibarabara, niwiyumvire nawe uri kuranyonga imodoka. Igihe uri kuranyonga imodoka ukabona umuntu aguhagaritse, ntiwoshobora guhagarara vyoroshe kuko atakintu ubona muri we cyotuma guhagarika. Haleluya. Iyo wiguriye imodoka yawe ukayigura amafaranga ukayishira mu ibarabara, ugashobora kugenda kuyigendesha, hakaza umuntu aguhagarika, urafise uburenganzira bwo kwemera guhagarara cyangwa kutemera guhagarara. Amen, amen. Kuko uyo muntu nta bushobozi afise bwo kuguhagarika. Imana ihabwe icubahiro. Kino gicapo ndiko datanga kiraza kugufasha kwinjira muri uno mwanya. Amen, amen. Tuza kwinjiramo kugira ngo ishengero rimenye vy'ukuri ico Kristo yakoze ku musaraba canke ibikorwa vy'umusaraba ivyo ari byo. Paulo atangura kutwereka yuko uyo muntu yagiye ku musaraba yari afise ububasha n'ubushobozi. Iyo umuntu ari mwibarabara akanyonga imodoka yiwe nkuko nako ndabivuga, ntashobora guhagarikwa n'uwari we wese. Ariko mwibarabara ikintu gishobora kuguhagarika n'umuntu afise ububasha n'ubushobozi. Amen, amen. Naho musumvye imyaka, naho musumvye iki, naho musumvye inguvu, igihagararo, amafaranga, ikintu cyonyine gishobora gutuma wewe akavuza ifrimbi umusumvye imyaka ugahagarara ni ikintu citwa ubushobozi n'ububasha. Arafise ubushobozi bwo kuguhagarika, kandi ubwo bushobozi n'ubwo bubasha nyene arafise umuntu yabumuhaye yitwa leta. Amen, amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. No mu buzima bwacu bw'imhemu niko bumeze. Umuntu wese yavutse mu buryo bw'umubiri, umuntu wese yavutse mu buryo bwa Adamu, arafise ikintu gishobora kumugira ko inguvu, ubushobozi n'ububasha. Amen, amen. Hallelujah. Praise God. Ariko Bibiliya itubwira ngo uwo yitwa Yesu niwe mutwe. Amen, amen. Niwe ikintu citwa ububasha bwose.
n'ubushobozi bwose n'ubukuru bwose bishobora gucira bugufi. Kandi uyu munsi niwe tugomba kuvuga, niwe tuza kubona ariko aracisha bugufi icyitwa ububasha bwose n'ubushobozi mu buzima bw'abana b'Imana. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Ndifuza ko mutahura kino gicapo. Ubuzima bwacu burashobora guhagarikwa mu iterambere, ubuzima bwacu burashobora guhagarikwa mu magara meza, ubuzima bwacu burashobora kuzibigwa n'izindi nkomezi n'ubundi bubasha, kubera ko hari ikintu kirengeye umuntu w'umubiri kiri hejuru y'ubuzima bwacu. Haleluya! Amafinanse yawe, akazi kawe, ibintu byose bikwerekeye birashobora kuba biri munsi y'ubushobozi kanaka bw'umwijima, ariko nakuzaniye inkuru kugira ngo hariho umuntu ubasha bwose n'ubushobozi buri ku mutwe wewe. Uwo ni we Yesu Kristo. Urashobora kuvuga amen, urashobora kuvuga amen, urashobora kuvuga kandi amen gatatu. Haleluya! Aca tubwira Pawulo ngo uyo rero uyo tunengeserezwa no kumubamwo, twebwe abakebwe mu buryo atari ubw'umubiri. Pawulo ariko aravuga iki? Ariko aravuga yuko mu Bayuda bari bishimiye ikintu cyitwa gukebwa mu buryo bw'umubiri. Wamenga nico kibahereza ububasha bwo kugira access ku bintu by'imwemu Imana yari yarasezeraniye Aburahamu. Praise God, praise God, praise God. Gukebwa mu buryo bw'umubiri byabafatanya n'isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu. Ibyo nivyo bumva yuko umenga birabahereza ingufu. Bibutse ko ari Abisirayeli, bibutse yuko ari abantu bakomoka kuri Aburahamu, barumva neza yuko ubuzima bwabo burafise ukungene budashobora kuzibigwa. Ariko Yesu acatubwira ngo ubuzima bwacu natwe bunengeserezwa no kumubamwo, kuko twebwe twakebwe mu buryo atari ubw'umubiri, ariko twakebwe mu buryo bw'imhemu. Praise God. Abakebwe mu buryo bw'imhemu bari muri kino kibanza bavuge amen, tuvuge amen. Twebwe ntituri Abisirayeli mu buryo bw'umubiri, twebwe ntituri Abisirayeli mu buryo bw'amaraso, ariko turi Abisirayeli imihezagira Abisirayeli basezeraniwe. Twebwe tuyifise ko access kuko tufise ubushobozi bwaduhinduye abana b'Imana. Praise God. Haleluya! Kuko twacitse abana b'Imana, kuko twizeye, twakebwe ugukebwa atari uko mu mubiri, ariko ugukebwa ko mu mpemu. Uyo muntu rero yakebwe uko gukebwa, amen amen. Uyo muntu asuko gukebwa niwe muntu ashobora kunengesera neza ubuzima Imana yifuza. Uyu munsi ndagufitiye inkuru, wewe uri muri kino kibanza, wewe ubuzima bwawe utarabuha Yesu, hariho kunengesera udashobora gushikira, hariho ubuzima udashobora kubamo, hariho insinzi udashobora kugenderamo, hariho ubuzima Imana yakugeneye udashobora kugenderamo, kubera ko hari ikintu kikuzibira, hari ikintu gifutse, hari ikirere cy'ubushobozi n'ububasha gifutse abantu bose bavutse mu buryo bw'umubiri. Ariko abantu bafise ubwo buzima bwo gukebwa mu buryo bw'imhemu nibo bonyine bashobora kunengesera ubuzima Imana yateguye ko tuzogenderamo. Uyu munsi ndagusengera mu izina rya Yesu kugira ngo ubuzima bwawe bunengesere cyane. Hindukira ubwire mugenzi wawe ati uyu munsi uze kuva ngaho ubuzima bwawe bunengesereye cyane. Subira kandi umubwire ati uno munsi ubuzima bwawe uze kuva ngaho bunengesereye cyane, kandi ubwo buzima bunengeserezwa no kumubamwo. Ubu buzima bunengeserezwa no kumubamwo. Hari abakristo benshi babaye muri nosi umenga n'abakristo gukizwa kwabo kwacitse amagorwa, gukizwa kwabo kwacitse ingorane, gukizwa kwabo nta byizigiro, gukizwa kwabo nta mahoro, gukizwa kwabo nta mugisha, kandi ibyo byose biratekeye mu kuba muri Kristo Yesu. Praise God, praise God, praise God, praise God. Bwira mugenzi wawe ubwo buzima bwose buranengesereye cyane ku bantu babaye muri Kristo Yesu. Hari ibintu udakeneye kuba injabuka kuri byo, hari ibintu udakeneye kuba prive kuri byo, hari ibintu bikwerekeye bifatanye n'agakiza, bifatanye no gukebwa kwawe mu buryo bw'imhemu, kandi ivyo nagenda kubwira igihe utanguye kuba muri uwo muntu yitwa Kristo. Haleluya! Nagenda gutangariza ko atabubasha na bumwe, nagenda gutangariza ko atabukuru na bumwe bushobora kugukura mu kiganza c'Imana. Haleluya, haleluya. Subira kandi ubwire mugenzi wawe ati uyu munsi uze kuva ngaho unengesereye cyane,
ubonye atanezerewe ucumuva impande umubwire ati uno munsi turakira kunengesera, turakira uko kunengesera kuko turi muri Kristo Yesu. Praise God. Atura kandi ati ndanengesera cyane uyu munsi. Atura ati biraza kuba canke bibe. Atura ati birahinduka canke bihinduke. Haleluya. Kuko ku musaraba wa Yesu harabaye igikorwa gikomeye cyane, aho ubuzima bwacu butakiri bwa bundi, aho tutakigenderwako n'inkomezi n'ububasha n'amategeko y'ubwami bw'umwijima. Yesu yabihinduye ubusa. Praise God. Praise God. Praise God. Urashobora kuvuga amen kandi kabiri. Urashobora kuvuga amen kandi kabiri. Haleluya. 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 13 hatubwira ngo kandi hamwe mwari mugipfuye, mwishwe n'iki? Na kanseri, mwishwe na sida, mwishwe n'ubukene, ariko ngo twe dupfuye twishwe n'iki? Bwira mugenza wati twe twishwe n'ibicumuro. Bana b'Imana, ikintu cari cononye umuntu si ubukene, si ingwara, si ikindi kintu. Umuntu kuva Imana ikimurema yononywe n'ikintu citwa icyaha. Haleluya. Twari dupfuye twishwe n'ibicumuro n'ibyaha byacu. Igikorwa cya mbere tugira twumve cyabaye ku musaraba, kandi uyu munsi kikwerekeye kiza kukwinjiza mu kunengesera no gutahura ico Kristo yagukoreye. Ubwa mbere twari twishwe n'ibicumuro n'ibyaha byacu. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Ngo yatugiranye bazima na Kristo, imaze kuduharira ibicumuro byacu. Bwira mugenza wati kuba narakebwe ugukebwa kw'impwemu. Bwira mugenza wati kuba narakebwe ugukebwa kw'impwemu. Naragizwe muzima. Subira kandi ubwira ati naragizwe muzima. Mubwira kandi ati naragizwe muzima. Subira kandi ubwira ati naragizwe muzima. Haleluya. Ikintu ca mbere Imana yakoze yatugize bazima ku musaraba, kuko twari dupfuye twishwe n'ibicumuro n'ibyaha byacu, ariko yatuzuranye nawe. Uyu munsi ndasenga umuntu aza kuba ari ngaha atarazuranwa na Kristo kugira ngo ashobore kubaho ubwo buzima bunengesereye. Uyu munsi ubuzima bwawe buze kuzugwa ube muzima mu izina rya Yesu. Haleluya. Urashobora kuvuga amen kandi. Urashobora kuvuga amen kandi. Bibiri kitubwira ngo hari ikindi kintu gikomeye Yesu yakoze. Yahanaguye icete catwagiriza. Amen, amen. Bwira mugenza wati Yesu ntiyaduhariye gusa. Mwumvirize neza ino context. Mwumvirize neza uno mutima wari no jambo. Bibiri tubwira ngo twari dupfuye, kandi hagati yacu n'Imana hari icete catwagiriza, caduhama. Yari dosiye ikomeye cyane. Umuntu akora mu butungane arabitahura. Iyo umuntu akora mu butungane bamuzaniye dosiye y'umuntu akaba ari dosiye yo gupfa, haba harimo ibirego byinshi cyane. Na twebwe igihe twari kure y'Imana, igihe twari dupfuye, twari dufite ibintu byinshi Satani yatwagiriza imbere y'Imana. Twari dufite ibintu byinshi byatuma turegwa. Twari dufite ibintu byinshi twakoze, twononye, ibintu byinshi twacafuyemo, byatuma Imana idashobora kuturaba, byatuma Imana idashobora kutugirira imbabazi. Amen, amen. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe n'imbabazi, yaduhariye ibicumuro byacu byose. Bwira mugenza wati ku musaraba ntiyagejeje aho honyene, yaciye ifata icete caduhama iragikura hagati yacu nayo. Wari gukomera amashi menshi Imana. Nagira ndagutangariza itangazo rimwe, wowe uri muri kino kibanza. Uno munsi ibirego byose Satani yokurega nta na kimwe cyo gufata. Sinzi ko wavyakiriye canke wavyumvise. Sinzi ko wavyakiriye canke wavyumvise. Inzira Satani yarafise yo kuturega yose yarafuswe. Haleluya. Kubera iki? Satani ikintu yakorera ku bicumuro byacu,
kera twe dupfuye, twe dufite amakosa, ayo makosa yari ibyaha byacu, kandi ivyo hariho dosiye nini cyane. Niwiyumvire hagati yawe n'Imana, ibicumuro byari bihari kuva ukivuka. Praise God. Niwiyumvire ibicumuro byari bihari kuva ukivuka. Niwiyumvire kuva uciye ubwenge, ibicumuro byari hagati yawe n'Imana. Iby'Imana yari kukwagiriza, ibirego Satani yari kuronka kugira ngo uno munsi agucire urubanza ntuburi uwuri uno munsi. Hariho dosiye nini cyane. Igitangaza Imana yakoze ku musaraba atawundi muntu yogikora. Nuko Imana yakoze iki? Imana yarakubabariye wewe. Abo yababariye bagire guke. Uyu munsi jewe ndiko ndavuga, ntimwiyumvire ngo nakuze mvuga bino. Hari ibindi bintu nakuze mvuga, hari indi nyifato nakuze mfise, hari ubundi buzima nakuze mfise, ariko Imana ivyo yaravyihanganiye, iratubabarira. Kandi ico nkundira Imana, ntimeze nk'abantu. Iyo umuntu akubabariye ejo aravyibuka. Amen, amen. Iyo umuntu akubabariye ejo aravyibuka, ariko Imana si kimeze. Twebwe yaratubabariye, ikirafata ikintu cyose cyari ko dosiye yacu mbi, iragikura hagati yacu nayo. Haleluya, haleluya. Urashobora gukoma amashi menshi nimba warababariwe. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati ku musaraba Yesu ntiyari karakina. Haleluya. Yakoze igikorwa atawundi muntu yo gukorera. Nimba uno munsi uri ngaho utaremerwa n'Imana, nimba uno munsi uri muri kino kibanza utararonka imbabazi z'Imana, ndagufitiye itangazo yuko Yesu yiteguye kukugirira nk'uko yatugiriye. Haleluya. Ndashaka kumva amen z'abantu bari muri kino kibanza bababariwe ibyaha byabo. Abantu bababariwe ibyaha byabo. Dosiye y'ubuzima bwacu yari icafuye cyane, yarimo amakosa menshi, yarimo ibyaha byinshi, yari mu rubanza ruteye ubwoba, urubanza rwo gutandukana n'Imana ubuzima bwacu bwose. Ariko Imana yakoze iki? Yaratubabariye, ntiyanabyibuka kugira ngo ntibyibuke. Amen, amen. Iyo umuntu yagukoshereje akagutera inkovu, akagukubita, akaguca ikibuga, ejo uravye inkovu uribuka ikintu yagukoreye bikagutera gusubira ku mwanga. Nibyo canke sivyo? Nibyo canke sivyo? Ariko Imana yari ifite dosiye nini yanje nawe, yari ifite dosiye nini yanje nawe, kugira ngo Imana nisubire kuvyibuka. Yakoze iki? Yaciye ikuraho. Bwira mugenzi wawe ati vyarakuweho. Ndababwira ikintu kimwe bana b'Imana, Satani nta kintu na kimwe ashoboye kugukorera, nta bubasha namwe wagufiseko. Satani arashoboye kukurega gusa. Amen, amen. Kuko biri imwita yuko ari iki? Numurezi. Ashoboye kukurega. N'abana b'Imana benshi kuva bakijijwe baje no mu nzu y'Imana, niyo basabye ikigongo Imana ntibizera yuko yababariye. Umuntu ashobora gusaba ikigongo Imana, kabwira Imana ati ndabizi ko nacumuye, ndizeye imbabazi zawe n'amaraso yawe. Ariko abana b'Imana benshi Satani ikintu akora, arabibutsa ibyo bakoze muri demire kandi barabisabiye ikigongwe, bikaguma bibacumita. Bwira mugenzi wawe ati Imana ikubabariye ntisubira kwibuka. Subira kandi umubwira ati Imana ikubabariye ntisubira kwibuka. Nijya dosiye yawe yose mbi ya kera, bashobora kuba barakwise umusuma, ikintu kizodutangaza mu ijuru. Kandi hari abantu bashobora kwibaza yuko bazimiye bashitse mu ijuru, nuko bazosangayo ca gisuma cakirizwe ku musaraba. Kuko Yesu yakibwiye ati uno munsi turabana mu iparadizo. Hari abantu bazoja mu ijuru bakibonyeyo baci batangura kwiyumvira ati ngira ngaha ni mu muriro, kuko kino gisuma nticoza mu ijuru. Iyi Imana ikubabariye ntisubira kwibuka. Bwira mugenzi wawe ati iyi Imana ikubabariye ntisubira kwibuka. Subira kandi unyeganyeze umubwira ati iyi Imana ikubabariye ntisubira kwibuka. Kandi uyu munsi uze kuva ngaha nawe kugira ngo ubuzima bwawe bunengesere cyane, utahura imbabazi z'Imana yakugiriye. Amen, amen. Utahura imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Yafata icete caduhama, iragitandukanya hagati yacu nayo. Si ibyo byonyene Imana yakoze, twebwe twari kuja ku musaraba. Yacigira gute? Yaciye abarico ibamba ku musaraba. Wari gukomera amashi menshi Imana? Wari gukoma amashi menshi?
Haleluya. 14 avuga ngo yaciye ihanagura icete. Bwira mugenzi wawe ati uno munsi dosiye yanje yarahanaguwe. Mubwira ati yarahanaguwe. Sinkiri wa wundi. Narigeze kuja ahantu umuntu umwe acarambwira ngo we muntu wa kera. Ndamubwira ati wapi wihenze je sindi wa kera. Je ndi mushasha. Ndicare mu gishasha. Amen amen. Uwa kera wabonye si uri kurabona uno munsi. Jewe ndi umuntu mushasha. Haleluya. Hari undi muntu umwe yigeze kuja mu gasho, hanyuma yari yakoze ibyaha byinshi cyane, yakoze amakosa menshi cyane, agiye mu mpimba bamucira umunyororo wo guherayo. Hanyuma carababwira ati burya naraye nkijijwe ndi mushasha, aha naho mufunze Yesu. Amen amen. Haleluya. Ati goje ndicare mu gishasha, naho ndi ngaha ubuzima bwanje ntibukiri bwa bundi, ndabizi naho Yesu yoza ubunyene ko yohava ntwara mu ijuru, kandi mwebwe mwafunze musigaye. Haleluya. Ibihugu bimwe biteye imbere, sinzi ko gutera imbere, sinzi ko no bivuga, ariko ibihugu bimwe iyo wakoze ibicumuro byinshi ntibikubabarira, biguciriye urubanza. Niba baguciriye imyaka 40 ugacupfa umaze kumara imyaka 10, no kumva barandika ko yuko ugifunzwe imyaka 30. Haleluya. Haleluya. Imana habwe icyubahiro. Sinzi ko muri ko murantahura. Ibihugu bimwe iyo baguciriye umunyoro w'imyaka 40 ugacupfa umaze kuguheza imyaka 10, ntivyijana uko. Amen amen. Ntivyijana uko. Bashaka kubwira ati iyo myaka 30 naho uzoba uri mumva uzogumayo uboshwe ufunzwe, ariko Imana siko yatugiriye. Tumaze gukizwa twebwe twari twarononye ibintu byinshi mu bwami bw'Imana. Bamwe muri twebwe twaracokoye abakozi b'Imana, bamwe muri twebwe twaragwanije ivy'Imana, bamwe muri twebwe twakoze ibintu biteye isoni, ariko tumaze kuza kuri Yesu yaratwakiranye imbabazi, itugira abantu bashasha, nitukira ba kera, turi vyaremwe bishasha bitagira kahise. Haleluya. Nimba wiyumvise uvuge amen cyane. Nimba ari wewe wiyumvise uvuge amen kandi. Haleluya. Yarahanaguye icete cyatwagiriza, cyarimo amabwirizwa, cyaraduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Iyumvira ingene Imana itabambye jewe, iyumvira ingene Imana itabambye wewe, kandi ariwe wakoze amakosa menshi. Niba uyumvira ingene Imana yaciye kudeklara nk'uwatsinze, kandi wewe wari waratsinzwe. Oh, wari gukoma amashyi menshi kubwo mwana. Wiyumvira ingene Imana yaciye kudeklara nk'umuntu yatsinze, kandi wowe utigeze ugwana intambara n'imwe. Oh, haleluya. Wiyumvira ingene Imana yaciye guintsinzi, ikubona nk'uwatsindanishirijwe, kandi atantambara n'imwe yigeze ujamo. Ibyaha byose byaragutsinze, mugabo kubera ko yahanaguye icete cyaguhama, cyatwagiriza, cyarimo amabwirizwa. Haleluya. Iki tugira bazima cyane. Haleluya. Uyu munsi twitwa batsinze, uyu munsi twitwa batazotsindwa. Abaroma 8:1 hatubwira ngo nuko abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Haleluya. Haleluya. Hari ikindi kintu gikomeye acavuga Paulo. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, nabavuze ububasha n'ubushobozi. Amen amen. Yesu yaciye akora iki ku musaraba? Yaciye afata babandi bose bagenda bagukandamiza, abarozi bose bakuroga, ubushobozi bwose n'ubutegetsi bwa Satani, acara byambura ububasha. Nagenda gutangariza ikintu kimwe, ko wakijijwe, urarinzwe wewe, urakingiwe wewe. Haleluya. Kuko umwasi wawe Imana yaramwambuye ububasha. Umunsi umwe papa amvyara mu buryo bw'umubiri, yarigeze kumbwira ikintu camushikiye mu gihe c'amagume. Arambwira ati nariko ndagenda ahantu nza numva kana gatoyi kariko karankwega ipantaro, hanyuma ndahindukira ngenda kugakubita, casanga gafise Kalashnikov, inkoho ikomeye cyane. Ati ca ndahindukira ndakabwira ati ni gutenya kubahwa, umbabarire cyane. Amen amen. Haleluya.
ati umbabarire cyane, sinarinzi yuko ari wowe ngiriye nabi. Nimwiyumvire iciyumvira umuvyeyi wanje yari afise akibona uwo mwana mutoya, yari yumva yo mukoze icyo ashaka. Mugabe icatumye amusaba ikigongwe kwari uko uyo mwana muto yarambitswe ubundi bubasha bw'ikintu citwa kurasa. Praise God. Reka ndakubwira ikintu kimwe, mwana w'Imana uri ngaha. Mwana w'Imana wakijijwe kera wari uwutsindwa, wakijijwe kera Satani agufise mu biganza. Utarakizwa wari umuntu Satani yiganzira, abona yuko yogira icyo agomba cyose. Bwira mugenzi wawe ati ariko uno munsi siko bikiri. Haleluya. Uyu munsi siko bikiri, kandi bwira mugenzi wawe ati siko bikiri. Imana ku musaraba Yesu hari igikorwa gikomeye, ntikiboneka nk'uko umenga ni igikorwa yakoze cyane, ariko ni igikorwa gifite ubushobozi. Yarafashe Satani n'abakuru n'abafise ububasha arabambura ubushobozi bwose ku bwawe. Amen, amen. Aturati ku bwanje. Nico gituma uno munsi nza kuva ngaha nidegemvya. Urashobora kuvyatura kandi ati nico gituma uno munsi nza kuva ngaha nidegemvya. Murabwira abantu ntimuzosubire kwambika ububasha Satani yarabwambuwe. Amen, amen. Ntimuzosubire kwambika ububasha Satani yarabwambuwe. Abana b'Imana benshi barikanga Satani n'ahantu ataje, kubera ko Satani mu buzima bw'abantu benshi araca bafise kinguvu no mu vyiyumviro no mu buzima bwabo. Satani aracafise inguvu ku bana b'Imana. Ariko uyu munsi ndagufitiye itangazo, we waje muri no koraniro ry'ubushobozi bw'Imana. Ndagufitiye itangazo rikubwira ngo Yesu yarambuye ububasha abakuru n'abantu bose bagutwaza ituntu n'ubuja. Nimba uvyizera uvuge amen. Nimba uvyizera uvuge amen. Haleluya. Yarabambuye ububasha acakora iki? Haleluya. Yarabambuye ububasha ikibatetereza mu maso ya bose. Kano kantu sinzi ko mukumva. Niwiyumvira umuntu yaraguse kububasha, umuntu yarahora kuganza gutegeka akubwira icara ukicara. Haleluya. Ariko umunsi yambuye ububasha mu maso yawe yosubira kugutegeka ukemera. Haleluya. Nibutse inkuru y'umuntu umwe. Musi umwe ngo yari umukozi umwe yari akorera umubosi. Uwo mubosi mugabo yarasa abakozi babiri, umwe yakora mu gikoni uwundi agakora muri jardin. Uwo mukozi yakora mu gikoni yari umuntu yishima cyane, uwukora muri jardin yararuha, yarasa akazi kenshi. Hanyuma igihe kimwe umukozi akora muri jardin, ariko arakora muri jardin atora ibuye aritaye inyuma yiwe, acasanga yitaye ku nkoko ya bosi. Iyo nkoko ikirapfa. Imaze gupfa bosi yari muri etage hejuru, arabona yuko umukozi naho yishe inkoko yayishe atabiteguye atabishaka. Mugabo wa mukozi wo mu gikoni acatangura gutwaza ituntu n'ubuja wa mukozi wo muri jardin. Yama mubwira ngo uyu munsi utaje guteka ndabibwira bosi ko wamwiciye inkoko. Arabikora igambera atera ubwoba wa muntu aragira ubwoba ati hamwe yo bibwira bosi akazi kanje ko bagaheze, ubuzima bwanje bwo buhagaze. Arabigira n'irya kabiri. Wa mugabo akora muri jardin akumva yuko arushe agakora isuku muri jardin, ariko umukozi nawe wo mu gikoni agaca yicara agaca mubwira ati utaje koza ivyombo uyu munsi wewe ndabibwira bosi. Wa wundi agaca agira ubwoba. Harageze igihe ngo bahadafungura, harageze igihe byanka yuko atora umubiri, biranka agira intuntu mu buzima bwiwe, biranka katera imbere. Haleluya. Hanyuma byabaye iminsi myinshi, uwo mukozi niwe yarasigaye akora akazi kiwe, agakora n'akazi k'umukozi wo mu gikoni, kandi uwo mukozi wo mu gikoni agahembwa kandi atakoze. Igihe kimwe aca aribwira mu mutima ati nzogenda kwa bosi ndamubwira ivyambayeko, ari uwungirira ikigongwa azokingirira, ari uwunyirukana azonyirukana, mugabo ndeke kubumuja ujya mukozi. Aca aragenda kwa bosi, araca bugufi aramubwira ati ndabizi neza narakoze ikintu utamenye, mugabo carambujije amahoro, narakikunyegeje, igituma ubona ngana gutya ni kubera ko ico kintu caranyishe mu mutima wanjye.
bose aramubwira ati wakoze iki? Aramubwira ati nafashe inkoko ndayitera kibuye ntayibonye irapfa muri za nkoko zawe. Bose aramubwira ati yo narabibonye, igihe wabikora nari muri etaje narabonye ko ata mutima w'ikibi wabikoranye. Nico gituma iyo menya ko ari ivyo sinari kwemera yuko umutuntuye. None watuntuye kubera iki? Ati ni kubera ko umukozi dukorana yamambwira yuko nintakora akazi kiwe azondega kwa boss. Acaramubwira ati niwigira amahoro ntiwongere kandi kuba umuja w'urya muntu, jewe narakubabariye urya munsi nyene wabikora. Haleluya. Acarasubira mu gikoni asanga wa mukozi nta na kimwe yakoze, asanga ntiyatetse. Genda uteke. Hanyuma umukozi abwira ati je sinza guteka. Wishimiye iki? Ndabibwira boss genda umubwire, kuko yarazi neza yuko imigenderanire ya boss n'umukozi byamaze gusubira kuba byiza. Uyu munsi ndagufitiye inkuru ikubwira ngo ntiwemere kandi gusubira kuba umuja. Amen amen. Umwami wawe yarakubabariye kandi wagutwaza ituntu n'ubuja. Umwami yarabwambuye ububasha bwose. Ntusubire kwemera kumwambika, ntusubire kwemera ko Satani aganza ibyiyumviro byawe, ntusubire kwemera ko Satani agufata nk'umuntu atarakizwa, ntagutera ubwoba ngo nta ntambwe uzomuterana. Ndamaze kubona abana b'Imana benshi iyo bahuye n'abapfumu n'abarozi baragira ubwoba bakajugumira, bakumva yuko ubuzima bwabo buheze. Namabwira abantu turakeneye ishengero ritahura yuko Yesu yambuye ububasha abakuru n'abafise ububasha, tugatangura kumva abapfumu n'abarozi barira yuko abakristo bababujije amahoro. Biragahera abana b'Imana yuko twebwe turi abana b'Imana tuzi neza ayo makuru y'umusaraba, yuko Yesu ku musaraba yarambuye abakuru n'abafise ububasha. Ntiyari karacikana gusa, yari karatubwira twebwe tuzomwizera yuko tugomba kugendera mu mwidegemvyo atabushobozi bw'umwijima buri hejuru y'ubuzima bwacu. Praise God, praise God. Aturati ndidegemvya, aturati ndidegemvya, singira umuja wantwaza ituntu n'ubuja. Yesu yaramwambuye ububasha, Yesu yaramwambuye ububasha. Vyaturekana ati Yesu yaramwambuye ububasha. N'uyu munsi vyari bisigaye vyose arabitakaza mu izina rya Yesu. Haleluya. Yaramwambuye ububasha. Ibi vyiyumviro bitanguye kuza mu mutima wawe, Satani abatanguye gusubira hasi. Murazi gituma? Ni kubera ko Satani abantu benshi bamushira hejuru, ariko Bibiliya itubwira yuko Bibiliya iratwemeza 100% yuko Satani yashizwe munsi y'ibirenge byacu. Bwira mugenzi wawe ati subiza Satani mu kibanza ciwe. Subira kandi ubwira ati subiza Satani mu kibanza ciwe. Nico gituma Imana yaraduhaye ubushobozi nk'ishengero. Haleluya. Kugira ngo duhagarike ibikorwa byose vya Satani mu buzima bw'abana b'Imana. Ndakubwira ikintu kimwe. Haleluya. Ndakubwira ikintu kimwe. Satani aratangara cyane. Bwira mugenzi wawe ati Satani aratangara. Iyo ushoboye kwiyumvira yuko agufise kububasha, subira kandi uyimubwire. Bwira mugenzi wawe muri kumwe ati Satani aratangara. Iyo ushoboye kwiyumvira yuko agufise kububasha, warabaye umwana w'Imana. Subira kandi uyimubwire kandi umunyiganyize ati Satani aragutangarira. Iyo ushoboye gucisha mu byiyumviro yuko yundi munsi azokwica, aratangara, arazi ko atavyashoboye, arazi ko yambuye ububasha. Niyo wari usigaye kubimenya gusa, kandi niyo nkuru naje kugutangariza. Bwira mugenzi ati yaramwambuye ububasha bwose. Mubwira tuno munsi ntumusigarana ububasha na bumwe. Haleluya. Uyu munsi ndashaka yuko tuza kugumuka na Satani. Haleluya. Uyu munsi ndifuze ko tuza kugumuka na Satani. Tumubwira ati subiza ububasha, uwo byararangiye. Sinari bwabimenye, nico gituma wononye ubuzima bwanje. Sinari bwabimenye, nico gituma wononye famiye yanje. Ariko uyu munsi hometa ifunguruzo z'ububasha bwose. Haleluya. Ababyizera bavuge amen zitatu. Ababyizera bavuge amen zingufu zitatu. Haleluya. Mwumve ikindi kintu gikomeye cyane. Amaze kumwambura ububasha, yaciye ngo amutetereza mu maso ya bose. Haleluya. Imana yaciye imutetereza mu maso ya bose.
Haleluya. Nama ndaba na le 1er juillet twarabonye défilé militaire sivyo none. Mubona batambuka gute? Batambuka gute abasirikare biyemera. Amen amen. Baragira ibintu nyine byerekana ko bafite ingufu. None nimuyumvira igikorwa Yesu yakoze. Yahanaguye icete cyatwagiriza cyaduhama igikuru hagati yacu nayo. No musi yari umwidegemzo wo kwegera Imana. Icya kabiri yakoze. Haleluya. Yaciye yambura abakuru n'abafise ububasha. Irabambura ubushobozi bwose. Hanyuma si ico cyonyene. Ngwica irabatetereza mu maso yacu. Uyu munsi ndifuza kubona ishengero ritetereza Satani. Nimba urimwo wumva kare w'Imana yahamagaye kugira ngo utetereze Satani, uvuge amen. Narasomye ijambo ry'Imana riri mu vyahishuriwe Yohana igice ca 18 umurongo wa 6 n'uw'indwi muze kuraba, havuga ngo Satani mumugirire nk'ibyo yabagiriye inshuro zingahe? Zibiri. Ngo mugakarabo yabavangiyemwo namwe mumuvangiremwo inshuro zingahe? Zibiri. Ngo kuko yibwira mu mutima ngo ndi umwamikazi, ngo sinzokwigera mba umupfakazi, ngo abariko mumuha namwe kubabazwa agashinyaguro. Sinzi ko ari umuntu narimbwiye ari muri kino kibanza. Sinzi ko ari umuntu narimbwiye ari muri kino kibanza. Sinzi ko ari umuntu narimbwiye ari muri kino kibanza. Mbega ni wowe biraba. Biritubwira ngo ndabisubiramo muze kubisoma. Ivyahishuriwe Yohana 18 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Hatubwira ngo mumugirire nk'ibyo yabagiriye inshuro zibiri. Mugakarabo yabavangiyemwo umuvangiremwo namwe inshuro zibiri. Ngo kuko yama yibwira ati ndi umwamikazi si ndi umupfakazi, ngo abariko namwe shengero rya Emawusi ry'ubwiza mumuha kubabazwa agashinyaguro. Bwira mugenzi wawe ati Satani yarateterejwe. Mubwire kandi ati uno munsi kandi araza guteterezwa. Uno munsi araza kongera gukorwa isoni. Muri kino kibanza ibikorwa yari yakoze mu misho araza gusubira kandi guteterezwa. Abo yibaza ko yari yarigaruriye, yari yaraboshe iterambere ryabo, yari yabazanye mu ivyago mu miryango yabo, uyu munsi araza guteterezwa. Nimba bikwerekeye uvuge amen. Nimba bikwerekeye uvuge amen. Rero abo bantu bamaze guteterezwa muyumvira ko bagenda gute? Ni muyumvira umuntu yahora agenda yiyemera atambuka atakibazo na kimwe afise, mugabo mu maso y'abantu ngo yarateterejwe. Muyumvira ingene bagenda no kurengana, yasigara agenda arabundabunda. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma ngo ikibashorera ikibafata ngo Yesu yaciye abagirisha defile y'abananiwe, defile y'abateterewe. Muyumvira isa gute? Bariza mugenza bati iyo defile wiyumvira kisa gute? Defile y'abateterewe. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Uyu munsi no message ni y'ubuzima bwawe. Mubwira ati ku musaraba. Mubwira ati ku musaraba Yesu yarambuye abakuru n'abafise ububasha. Yarabatetereje mu maso yanje. Kandi yabashoreye bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Yabashoreye bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Umusaraba wa Yesu urahambaye cyane. Umusaraba wa Yesu uraza gukora igikorwa gitangaje no munsi mu buzima bwawe. Haleluya. Subira kandi ubwire mugenzi wawe ati Yesu ntiyiyahuye. Haleluya. Haleluya. Yesu yarafashe miri abakuru n'abafise ububasha.